Mwiriwe neza bakundwa bene data nshuti zanje muri ngaha aha muri Charcas kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kubana namwe kugira ngo ndabaramutse kandi nsaba Imana ngo imigisha yayo ibe kuri umwe wese wo muri mwebwe. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe ikaba no kuri jewe nanje, kandi atwemerere gutahura umugambi wiwe, integuro yiwe ihwanye n'uyu munsi w'iherezo, aduhishurire ivyanditswe, atwigishe ibi bintu byose by'ubuvugishwa bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma, kandi adutegure kugira ngo duhindurwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama kuri uyu munsi w'iherezo, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Muri uyu mwanya dufise icigwa, ibanga ry'inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Girasoma igisomwa cyo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo w'icumi kugeza ku w'icumi na rimwe, aho intumwa Yohana mutagatifu atubwira ati: ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Ese Imana yohezagira imitima yacu iyihezagije ijambo ryayo, kandi ikatwemerera gutahura ibanga ry'inzamba ivugira ku munsi w'iherezo, ibanga ry'iri jwi rirenga ry'inzamba ivugira kuri uyu munsi w'iherezo. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Umukundwa wacu umwami Yesu Kristo yaratubwiye kandi kw'iri jwi rirenga ry'inzamba mu bindi vyanditswe mu bindi bisomwa bitandukanye. Aratubwira muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 31 atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe. Aha bundi bushasha turahafise isezerano ry'inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Mu byahishuriwe Yohana aho twasomye havuga yuko iryo jwi rirenga nk'iry'inzamba ko ryabwiye Yohana riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. None Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? N'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nijwi rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo ariko aravugisha abana biwe, ariko aravugisha ishengero ryiwe muri iki gihe cya nyuma, igihe icyo twebwe turiko turabamwo. Rero twese turagomba kumviriza iryo jwi rirenga ry'inzamba ku munsi w'umwami, ku munsi w'iherezo. Mbega none umunsi w'iherezo ni uyuhe? Dufatiye ku vy'Imana ivuga biciye muri Petero mutagatifu mu cete kiwe cya kabiri ikigabane cya 3 umurongo w'8, ahavuga ko tudakwiye kuvyirengagiza ivyo we avugira ngaha. Reka tubisome. Aravuga ati, ariko abo nkunda, iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo imeze nk'umunsi umwe. No muri Zaburi ya 90 naho ku murongo wa 4 umuvugishwa n'Imana Mose atubwira nk'ibi nyene. Rero ivyanditswe iyo bivuze umunsi imbere y'Imana canke bivuze umunsi w'Imana, ivyo ku biremwa abantu bisigura ikimpumbi, no kuvuga imyaka igihumbi. Rero iminsi y'iherezo iyo ivyanditswe bitubwira ishushanya canke isigura imyaka 3,000. Iyo myaka 3,000 yatanguriye mu minsi ya Yesu Kristo, igihe yari afise hagati y'imyaka 4 na 7 y'amavuka, kandi kugeza n'ubu turacariko turaba mu minsi y'iherezo, kuko iminsi y'iherezo ni ikimpumbi cya 5, ikimpumbi cya 6 hamwe n'ikimpumbi kigira 7. Turabona ko intumwa Petero mutagatifu kandi yatubwiye no mu cete kiwe cya mbere mu kigabane cya mbere
umurongo wa 18 kugeza kuwa 20, aravuga ati, muzi yuko kw'ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na ba sogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini, nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo, uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Iherezo ry'ibihe iryagaragariyeemwo umwagazi w'intama w'Imana uwakuyeho icyaha cy'abari mu isi ku musaraba i Karuvariyo. Yari yaragenywe uhereye isi itarashigwaho ifatiro, kugira ngo azogaragarire ngaha ku isi mu mubiri w'umuntu, aheze apfire ku musaraba i Karuvariyo, ariko byari byasezeranywe ko yari kuzogaragara mu gihe ikihe? Ku iherezo ry'ibihe canke mu minsi y'iherezo. Ku iherezo ry'ibihe ariyo minsi y'iherezo, minsi ye yari kuza Kristo agapfira ku musaraba i Karuvariyo, gutyo agakuraho icyaha cy'abari mu isi. Kandi igihe umuntu yumvirije ukuvuga k'ubutumwa bwiza akizera Yesu Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha byiwe mu maraso y'umwagazi w'intama, mbega hacaba iki? Mpwemu wa Kristo araza kuri uwo muntu akinjira muri we, gutyo uwo muntu akavukira mu bwami bw'Imana. Muri uwo muntu hakaba kuvuka ubwira kabiri. Gutyo rero nk'uko umuntu kugira ngo avukire mu muryango aba yategereje kuvukira mu uwo muryango, rero turabona ko umuntu kugira ngo abe uwo mu muryango w'Imana, abe uwo mu bwami bw'Imana mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, akenera kuvukira mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kandi ivyo biba biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukakira mpwemu wiwe yera. Uko ni kuvuka ubwira kabiri ku muntu. Nivyo Kristo yabwiye Nikodemo mu kigabane cya 3 muri Yohana Mutagatifu umurongo wa 1 ukabandanya. Rero turiko turabonera ibanga ryo kuvuka ubwira kabiri, aho kandi umuntu avutse ubwira kabiri aronka n'impwemu ya teofaniya, aronka impwemu yo mu buringanire bwa 6, kandi ku munsi w'iherezo naho umuntu azoronka umubiri ufadika uhoraho uhawe ubwiza. Gutyo rero umuntu azoronka ishusho na kameremere vy'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, afise umubiri uhoraho ufadika, n'umubiri wa teofaniya nawo nyene kandi uhoraho wo mu buringanire bwa 6. Gutyo rero tuzobaho ibihe bidashira turi kumwe n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, dufise umubiri w'imiyabaga uzoboneka ibihe bidashira, ufise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuka. Rero abo bantu bazoronka uyu mugisha bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashigwaho ifatiro. Kandi igihe Kristo yagenwa n'Imana uhereye isi itararemwa, akagenwa ko azopfa, aho kandi vyongeye mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, aho nyene harashizwe amazina yacu uhereye isi itarashigwaho ifatiro, itararemwa. Icyo nico gituma Kristo rero yavuze ati, intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Rero murabona Kristo ariko aravuga ku ntama ziwe, yavuze ko yari kuzoronka n'izindi ntama zitari izo mu ruhongore rw'Abaheburayo, biri muri Yohana ikigabane c'10 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Aravuga ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi intama zanje n'izanje ziranzi, nk'uko data anzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, ni ukuvuga ngo zitari izo mu ruhongore rw'Abaheburayo. Izo ntama rero mu yandi majambo n'abanyamahanga, nazo nyene birankuye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Rero murabona ingene Kristo avuga ko intama ziwe zizokumva ijwi ryiwe. Rero Kristo yarapfuye arazuka aduga mu ijuru, kandi ntiyongeye kuba ngaha ku isi. Uhereye igihe yagenda ntiyasubiriye kuba ngaha mu mubiri w'inyama
uwo we yari afise uwo mubiri inyuma y'iminsi 3 warazutse uduga mu ijuru. Mbega none ubu ni gute Kristo yari kuzoba ari ku isi ariko aravugisha intama ziwe nazo ziriko zirumva ijwi ryiwe? Yari kuzoba ari Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera agaragaye biciye mu ntumwa ziwe zo kuva mu gihe uja mu kindi. Kandi ico nico gituma dufise igicapu gishushanije ishengero ry'umwami Yesu Kristo uva mu gihe uja mu kindi. Ico gicapu kiriko n'abamarayika ntumwa biwe bo mu kuva mu gihe uja mu kindi, kandi biciye muri buri mumarayika ntumwa. Uko niko Yesu Kristo yigaragaje mu buryo bwa mpwemu yera, aravugisha intama ziwe, aravugisha abana biwe. Abo barumvirije ijwi ryiwe mu gihe bemerewe kubamwo, kandi barashizwe mu ruhongore rw'umwami, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, aho bavukiye ubugira kabiri, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Aho niho bari gushigwa uva mu gihe uja mu kindi. Rero umumarayika ntumwa wa mbere yabaye Pawulo mutagatifu. Muri uwo hari Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera ariko aravugisha abantu biwe, ariko arahamagara yegeranye intama ziwe zo mu banyamahanga muri Aziya ntoya. Turabona ko Pawulo rero yavuga ati sije nkiriho, ariko ni Kristo ari muri jewe. Rero murabona ingene Kristo mu buryo bwa mpwemu yera agaragariye muri Pawulo mutagatifu, ingene yariko arahamagara yegeranye intama ziwe zo mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga. Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera yari yihishije kandi yihishuye biciye muri Pawulo mutagatifu, ariko arakora igikorwa gihwanye n'igihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga. Gutyo yagiye ararungika buri mumarayika ntumwa wiwe muri buri gihe. Biciye muri uwo yarihishije kandi arihishura biciye muri uyo mumarayika ntumwa muri buri gihe, kandi biciye muri uwo mumarayika ntumwa yaravugishije intama ziwe, arazihamagara, nazo zarumvise ijwi ryiwe, ziregeranywa, zirakoranirizwa mu ruhongore rw'umwami, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Uko niko vyagiye biragenda uva mu gihe uja mu kindi, muri izi ntambuko ndwi canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi ku munsi w'iherezo hagera igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'urukundo rw'Imana, aho Yesu Kristo naho nyene azoba agaragariye, kandi azoba ariko aravugisha intama ziwe, azoba ariko arazihamagara, azegeraniriza mu ruhongore rw'umwami, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka kuri uyu munsi w'iherezo. None nibiciye muri inde Yesu Kristo azoba ariko aravuga kuri uyu munsi w'iherezo akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'iherezo? We ku munsi w'iherezo azoba ariko aravuga biciye mu muntu, biciye mu muvugishwa. Umuvugishwa n'Imana ntumwa w'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, n'uw'ikiringo kinini cy'ubwami. Biciye muri iyo ntumwa, uko niko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririko rirumva inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'iherezo ariyo iboneka no mu vyahishuriwe hano ikigabane ca 4 umurongo wa mbere, ahavuga uku gukurikira. Ngira nsome iki cyanditswe, kiravuga kiti: hanyuma y'ivyo ndavye mbona mwijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Rero nimuraba ingene iri jwi nk'iry'inzamba ariryo jwi rya Kristo, ingene risezerana kutumenyesha ibi bintu vyose bitegerezwa kuba vuba, hamwe tuduze aho we ari. Aravuga ati duga uze hano. Mbega tuduga he? Tuduga mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. None we azoba ariko arakora iki Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera? Azoba ariko aramenyekanisha ibi bintu vyose bitegerezwa kuba vuba ngaha mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ibiba inyuma y'ivyabereye mwizi ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. None nibiciye muri inde? Ninde azoba ariko aratumenyesherezamwo ibi bintu vyose bikwiye kubaho vuba? Biciye mu muntu kanaka. Kristo azoba ariko aratuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, no kuvuga akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi akoresheje ubwo butumwa azoba ariko araduhishurira ibintu vyose bigira bibe kuri uyu munsi w'iherezo, nk'uko biri mu buvugishwa bwa Bibiliya. Rero reka turabe uwo ari we iyi ntumwa izoba ihari ku munsi w'iherezo. Iyo ntumwa ari igikoresho cya Yesu Kristo, kugira ngo Kristo biciye muri iyo ntumwa
aba ariko aratuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, aba ariko araduhamagara atwegeranyiriza mu mubiri wiwe w'ibanga w'abizera mu ruhongore rw'iwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. we yarasezeranye ko atumenyesha ibi bintu bikwiye kubaho vuba, kandi biciye mu ntumwa azoba afise yo muri iki gihe azoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Reka turabe uwo ari we uyo muvugishwa n'Imana ntumwa. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:6 haravuga hati, arambarira ateye amajambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemo z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde ubutumwa na Yesu Kristo kugira ngo biciye muri uwo yatumwe, biciye mu uwo muvugishwa n'Imana ntumwa, Kristo aheza atumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Uyo ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa n'Imana ntumwa w'umwami Yesu Kristo wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Uyo ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini, azazanye ubutumwa bw'ikiringo kinini, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bw'ikiringo kinini kigira indwi, aricyo kiringo cya nyuma. Ni ubutumwa bwo mu kiringo cy'ubwami. Nicyo gituma Kristo biciye mu mumarayika n'umwe wiwe azanye ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba ya nyuma, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, akaza ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:16 naho nyene Kristo arongera akemeza ko yatumye umumarayika ntumwa wiwe igihe agira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Mbega Yesu avuga yuko yatumye nde? Ko yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Biciye mu mumarayika ntumwa wiwe niko ku munsi w'iherezo abatoranijwe b'Imana bari kuzoba bariko barumva inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Mbega none mwabonye ingene byose vyoroshe, byose biciye bugufi, nk'uko Kristo yavuze biciye muri buri muvugishwa ntumwa wo muri buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi iryo jwi ryabaye inzamba yo muri buri gihe, kuko inzamba ni ijwi rya Kristo. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, Kristo aravuga akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba. Ni ukuvuga yuko avuga akoresheje ubutumwa bw'ikiringo kinini, akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo rero araduhishurira aya mabanga y'ubuvugishwa buhwanye n'uyu munsi w'iherezo. Ni bangahe muri mwebwe bari bazi ko iminsi y'iherezo kizoba ari kimumbi cya 5, cya 6 n'ikindwi? Ntimwari mubizi, ariko kugeza ubu murabizi. Kubera iki? Kuko ijwi rya Kristo, iri jwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo, iyo nzamba iriko iravugira muri kino gihe cya nyuma, kuko turi ku munsi w'iherezo twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko. Kugeza ubu turi mu kimpumbi kigira indwi, ari wo munsi w'iherezo. Kandi mu yandi majambo turi mu kinjana cya mbere cy'ikimpumbi cy'indwi. Ni ukuvuga ngo turi mu kinjana cya 21, aricyo kinjana cya mbere cy'ikimpumbi cy'indwi. Kandi ivyo bimeze gutyo dufashe ibintu dushingiye ku kirangaminsi cy'Imana. Ariko tugumye turiko turakoresha ikirangaminsi cy'ibiremwa abantu, icyo cyaracerewe. Hasigaye nk'imyaka 3 gusa kugira ngo hatangure ikimpumbi cy'indwi, kandi mu yandi majambo tube dushitse mu kinjana cya 21. Rero murabona aho tugeze muri iki gihe twebwe turiko turabamwo. Turi mu gihe cy'ijwi rya Yesu Kristo, ariko aravugisha abana biwe, avugisha intama ziwe, akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo atanga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi rero twebwe twisanze turiko turaba kuri uyu mubumbe w'isi. Kubera iki? Kugira ngo tube turiko turumva inzamba ivugira ku munsi w'iherezo, ijwi rya Kristo, kugira ngo tube turiko turumviriza ijwi rya Kristo, ariyo iyi nzamba ya nyuma, iri jwi rirenga ry'inzamba ivugira muri iki gihe cya nyuma, iriko iratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Rero turabonye ibanga ry'inzamba
ivugira ku munsi w'iherezo. Ni ijwi rya Yesu Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko araduha ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi hakoresheje ubu butumwa, ariko araduhishurira aya mabanga yose. Ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo. Rero murabona ingene tubonye kandi tukaba dutahuye icyo ari cyo iminsi y'iherezo. N'ikimubi cya gatanu, icya gatandatu be n'icy'indwi. Kandi muri iyo minsi itatu y'iherezo, muri ibyo bihumbi bitatu by'iherezo, mbega ni ikihe kimpumbi cy'iherezo cya nyuma muri byo, ari wo munsi w'iherezo? Ni ikimpumbi kigira indwi. Uwo ni wo munsi w'Imana, uwo ni mu munsi w'Uhoraho. Icyo ni kimpumbi cy'indwi, aricyo kimpumbi twebwe twamaze kuba turi ko turaba muri cyo. Hamwe dukoresheje ikirangaminsi ikibiremwa abantu bakoresha, ku icyo kirangaminsi tukongera ko imyaka yo gucegwa ikiriko. Mbega none ikirangaminsi cy'Imana cyoba cyaracerewe? Ikirangaminsi cy'ibiremwa abantu cyo cyaracerewe, ariko ikirangaminsi cy'Imana nacyo cyoba cyaracerewe? Nibaza ko atari byo. Mbega mweho gute? Mbega ninde yohava ashobora gucereza ikirangaminsi cy'Imana? Nta n'umwe. Rero nimba ikirangaminsi cy'Imana kitacerewe, ubu turi ku munsi w'iherezo, mu kimpumbi kigira indwi, ku munsi w'umwami, aho ijwi rya Kristo nk'ijwi rirenga ry'inzamba, aho iyo nzamba itegerezwa kuba iriko iravugira, itegerezwa kuba iriko iravuga, iriko iratanga ubutumwa bwayo bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi ategerezwa kuba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, bikabera ku munsi w'iherezo. Kandi ibi ategerezwa kubikora biciye mu kiremwa muntu, biciye mu muvugishwa, kuko umwami uhoraho ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe abavugisha. Ibyo biri muri Amosi ikigabane cya 3 umurongo w'indwi. Byongeye kandi nimurabe no mu gusubira mu Vyagezwe ikigabane cya 18 umurongo wa 15 kugeza ku 19, aho muvugishwa n'Imana Mose agira ati, Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mubi wanyu, azaba ari we mwumvira. None ni kubera ikavuga yuko uwo ari we tuzokumvira uwo muvugishwa? Reka turabe igituma. Ku murongo w'18 muri iki kigabane nyene cya 18 mu gusubira mu Vyagezwe haravuga hati, nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mubi wabo ameze nkawe, no kuvuga ameze nka Mose. Nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Mbega ni iki Imana ishyira mu kanwa k'uwo muvugishwa? N'amajambo yayo. None uwo muntu nawe azovuga iki? Imana iravuga iti, azobabarira ibyo ndamugeze byose. Ibyo azoba ariko aravuga rizoba ari ijambo ry'Imana. Ijwi rya Yesu Kristo rizoba ririko rirumvikana biciye muri uyo muvugishwa. Nimurabe igihe haboneka buri muvugishwa mu isezerano rya kera, aho hari ijwi ry'Imana ririko riravugisha ihanga ry'Abaheburayo. Ivyo turabibona muri Zekariya ikigabane c'indwi umurongo wa 11 kugeza ku wa 12, ahavuga hariko haravuga ku ihanga ry'Abaheburayo abatemeye kumva ijwi ry'Imana. Haravuga hati, ariko banka kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva. Mbere bikomantaje imitima imera nk'isare, ngo boye kumva ivyagezwe n'amajambo Uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe, ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Nicyo cyatumye uburake buhambaye buva ku Uhoraho nyene ingabo. None nibiciye muri nde Imana yarungitamo ijambo ryayo? Biciye muri mpwemu wayo? Biciye muri bande? Biciye mu bavugishwa, abavugishwa b'Imana. Kandi igihe banka kumviriza abo bavugishwa, aho bariko banka kumviriza nde? Imana. Rero murabona ibanga ry'ijwi ry'Imana iriko iravugisha abantu bayo buri gihe bavugisha biciye mu muntu, biciye mu muvugishwa wayo. Nimurabe no mu Baheburayo ikigabane cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya,
aho Pawulo mutagatifu avuga ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, n'ibiciye muri nde Imana yavugishije ba sogokuruza ihanga ry'Abaheburayo yabavugishije biciye mu bavugishwa. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo biciye muri nde? Muri Yesu Kristo umwana wayo. Ni ryari avuga ko Imana yatuvugishije? Aravuga ati muri iyi minsi y'iherezo, ariko aravuga mu minsi y'iherezo. Kandi kugeza ubu hamaze guhera imyaka hafi 2000, kuko iminsi y'iherezo yari yatanguye igihe Kristo yariko aravuga ubutumwa yigisha. Aravuga ati niwe yaha uwo yashyiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Rero turashobora kubona ingene Imana yavuze, abo yashizemwo ijambo ryayo, yavuze biciye mu bavugishwa, nibo yashizemwo ijambo ryayo. Nicyo gituma abavugishwa n'Imana baba ari akanwa k'Imana mu gihe Imana ibibarungitsemo, kandi bo batangaza ubutumwa Imana iba yashize mu kanwa kabo. Mbega none bimeze gute ku bantu bobo batitwararika kumviriza ijwi ry'Imana biciye mu bavugishwa bayo? Imana iravuga ati ariko wowe wese atazokumviriza amajambo yanje wazovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Ni ukuvuga yuko ari inshingano n'umwitwarariko w'umuntu wese kumviriza ijwi ry'Imana mu gihe uwo muntu aba yemerewe kubamo, kandi iryo jwi ry'Imana ryumvikana biciye mu muvugishwa ntumwa w'Imana irungika wo muri ico gihe. Umuvugishwa Mose yaravuze ati azaba ari we mwumvira. Si ibintu by'uko umuntu yovuga ati ariko jewe mu idini ryanje ibintu nk'ibi si byo bigisha. Uko niko bibajije abantu bo mu gihe cya Nowa. Kandi nimwitegereze, nimurabe ibyababayeko. Umwami Yesu Kristo avuga yuko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera nko mu minsi ya Nowa. Barajya, baranywa, bararongora, barashingira, gukiza ku munsi Nowa yinjiriyemwo muri bwa bwato, gutyo umwuzure uraza ubahonya bose. Haravuga hati ntibagize icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niki batamenye? Ntibamenye ijwi ry'Imana, ntibamenye umuvugishwa w'Imana, kandi mu yandi majambo ntibakiriye ubutumwa bw'Imana. Kandi hariho amadini muri icyo gihe, hariho abarongozi bakomakomeye b'amadini naho nyene, ariko nimurabe ntibashatse kumviriza ijwi ry'Imana biciye mu muvugishwa Nowa. Kandi umuvugishwa Nowa yari umuvugishwa w'ikiringo kinini. Nimurabe ingene ruriya runganwe abatashatse kumviriza ijwi ry'Imana biciye muri uriya muvugishwa yitwa Nowa. Murabe ingene bahonye igihe umwuzure waza. Rero murabona ingene Imana biciye mu muvugishwa Zekariya ivuga yuko ihanga ry'Abaheburayo batashatse kumviriza ijwi ry'Imana biciye mu bavugishwa ab'Imana yagiye irabarungikira, kandi uburake buhambaye bwarabaje ko buvuye ku Mana. Ubwo burake buza ku ihanga ry'Abaheburayo. Rero nimurabe ingene havuga hati kandi wowe wese atazokumva ibyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Ni ukuvuga yuko imbere y'Imana uwo muntu abazwa iryo jambo riba ryaravuzwe ryo mu ico gihe, kandi ataryakiriye agira ingorane zikomeye imbere y'Imana. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 3 umurongo wa 18 kugeza ku wa 23 haravuga hati kandi uwo ari we wese atazokumviriza ibyo wazovuga mu izina ryanje nzomurandura mu bantu. Uyo muntu ararandurwa mu ihanga ry'Imana, kandi mu yandi majambo ntagiriraga umugabane hagati mu ihanga ry'Imana, ahomba uburenganzira ku bugingo budashira. Rero murabona ko ibi ari ibintu bihambaye bikomeye kurusha ibyo twebwe twoshobora kwibaza. Rero turiko turabona ko muri buri gihe no muri buri kiringo ko Imana yagiye irarungika umuvugishwa uwo yashizemo ijambo ryayo. Uwo yaravuze ibintu byose Imana yamugeze ko avuga. Turabona rero igihe turiko turabamwo icyo ari cyo, kandi tukabona ivy'Imana izobiriko iravuga muri iki gihe.
tukabona n'uwizoba iriko iravugiramwo ivuga ibi bintu. Iravuga ko izoba ivuga biciye mu mumarayika ntumwa wayo. Uko niko ibi bintu byose bizomenyekanishwa. Kubera iki? Kuko muri uyo mumarayika ntumwa wo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, hazoba hari ijambo rya Yesu Kristo ryashyizwe mu kanwa k'uwo muvugishwa n'Imana ntumwa no mu mutima w'uwo muvugishwa ntumwa. Aho rero hazoba hari mpwemu yera, Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera yihishije kandi yihishuye, ariko aravugisha abantu biwe, avugisha ishengero ryiwe biciye muri uyo muvugishwa ntumwa. Twarageze mu gihe aho ibi bintu byose byari kuzomenyeshwa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana biciye mu ijwi rya Yesu Kristo, biciye mu iyi nzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Kandi twarageze mu gihe aho ibanga ry'iyi nzamba ivugira ku munsi w'iherezo ryamaze guhishurwa, kandi turi mu gihe aho iyi nzamba ariryo jwi rya Kristo iriko iravugira. Ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, gutyo ariko araduhishurira aya mabanga yose y'ubuvugishwa buhwanye n'uyu munsi w'iherezo. Kandi biciye muri ubu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ishengero ry'umwami Yesu Kristo rirahishurirwa ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kugira ngo gutyo turonke ukwizera uguhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi w'iherezo, tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa Data wo mu ijuru. Turabonye icyo ari cyo iyi nzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Ni ya nzamba nyene Pawulo mutagatifu avuga mu Bitesalonika ba mbere ikigabane cya 4 umurongo wa 3 kugeza umurongo wa 13 kugeza ku w'17, aho we atwigisha ko umwami wenyine n'ubwiwe azomanuka avuye mu ijuru n'ijwi rirenga, ni ukuvuga ngo n'akamo ariryo jwi rirenga. Hamwe n'iki kandi? Hamwe n'inzamba y'Imana. Hamwe n'iki kandi? Reka turabe ingene Pawulo mutagatifu abitubwira, ingene atubwira ibi bintu ngaha. Aravuga ati, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazoca babanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami ibihe byose. Rero turashobora kubona isezerano ryo kuza kwa Kristo n'ijwi rirenga n'akamo k'umumarayika mukuru hamwe n'inzamba y'Imana. Ni nayo nzamba nyene ivugira ku munsi w'iherezo. Ni inzamba y'Imana cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba. Ijwi rizoba ririko riratuvugisha ku munsi w'iherezo, ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ijwi ry'inzamba cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba ni ijwi rya Kristo ariko araduha ubutumwa bwiwe bw'inkuru nziza y'ubwami, aduha ubwo butumwa biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, kuba turiko turumviriza ubutumwa bw'umwami Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubwami twumva biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, uko ni kuba turiko turumviriza inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Kandi iryo jwi riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo, ni ukuvuga muri iki kimpumbi cy'indwi aricyo cyamaze gutangura, twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko. Rero iyi nzamba nyene niyo nzamba y'iherezo iyo Pawulo avuga mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 50 kugeza ku wa 54. Ni iyi nzamba ya nyuma ibanza kuvuga imbere y'uko abizuka ry'abapfiriye muri Kristo n'imbere yo guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Reka turabe ngaha ingene Pawulo mutagatifu atubwira ku bijanye n'iyi nzamba ivuga. Aravuga ati, reka dusome duhereye ku murongo
wa 49 mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 aravuga ati, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. ni ukuvuga ko nk'uko twambaye umubiri upfa ubora, tukaba dufise n'impwemu iboneka mu bugombe buhaswe bw'Imana, impwemu yo mu isi, tuzoronka n'impwemu ya teofaniya nayo yo mu ijuru yo mu buringane bwa 6 hamwe n'umubiri uhawe ubwiza. Gutyo rero tuzoba turonse ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi tuzoba turi mu mibiri y'imiyabaga, izoba ibihe bidashira, iboneka ifise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuka. Uwo n'umugisha ukomeye cyane Kristo afitiye abaturanijwe biwe bose, intama ziwe zose, abumvirije ijwi ryiwe mu gihe bemerewe kubamwo. Barumvirije ijwi rya Kristo biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Rero tubandanye dusoma ibyo Pawulo atubwira, arabandanya avuga ati, ariko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese. Murabona, nibanga ntituzosinzira twese, ni ukuvuga ngo si twese tuzotegerezwa kubanza gupfa, ariko twese tuzohindurwa. Aba bose, twese bavugwa n'abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Aba n'abizeye Kristo nk'umukiza wabo, bakira mpwemu wiwe yera, kandi mu yandi majambo baravukiye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, barinjiye mu bwami bw'Imana, bafise ubugingo budashira. Rero aba n'abafise isezerano ryo guhindurwa, nimba baba bakiriho ari bazima. Barapfuye naho bafite isezerano ry'uko bazukira mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza, kugira ngo babeho ibihe bidashira muri uyo mubiri uhoraho. Gutyo tubane na Yesu Kristo tuganza mu bwami bw'iwe imyaka 1000, hama tuganzanye nawe no mu bihe bidashira. Arabandanya avuga ati, mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga. Ngaha mwebwe murahafise bundi bushasha, ya nzamba. Iyi nzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Abapfuye, kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Haraje guhindurwa ku mibiri yacu ipfa, kugira ngo gutyo turonke umubiri udapfa, utabora, kandi uhoraho, kugira ngo tubane na Kristo turabami n'abaherezi ibihe bidashira. Aravuga ati, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara kudapfa. Ariko uyubora niwamara kwambara kutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara kudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumezwe n'intsinzi. Ni ukuvuga yuko kuva ngaho ukabandanya hatazokongera kuba urupfu ku baturanijwe n'Imana, kuko tuzaba turi ko tuba mu mubiri uhoraho. Uko rero niko twebwe tuzoba tumeze mu nganzi y'ubwiza y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo, turi ko turaganza nk'abami n'abaherezi, turi kumwe na Yesu Kristo umukiza wacu. Rero murabona ko imbere y'uko haba izuka, habanza kuvuga iyi nzamba y'iherezo, kandi iyi nzamba ivugira ku munsi w'umwami uboneka mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 1 umurongo w'10 kugeza ku w'11. Kandi umunsi w'umwami aricyo kimpumbi cy'indwi, ni umunsi w'iherezo. Nimurabe kandi ingene Yesu Kristo yavuze ku munsi w'iherezo muri Yohana mutagatifu ikigabane cya 6 umurongo wa 40, igihe yavuga ati, kuko iki aricyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanjye nkazomuzura ku munsi w'iherezo. N'iryari Kristo avuga yuko azozura abamwizera ab'imibiri yabo ifadika bapfuye, avuga yuko azobikora ku munsi w'iherezo. Kandi inzamba ya nyuma
rivugira ku munsi w'iherezo. Murabona, ni ijwi rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo ariko aramenyesha ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Hanyuma hamaze gutangwa ubutumwa bw'inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, bamaze guhamagagwa no kwegeranywa abatoranyijwe b'Imana bose, intama zose za Yesu Kristo, hanyuma haca haba izuka ry'abo bose basigaye bo mu mubiri wa Kristo bagiye bari muri paradizo, ab'imibiri yabo ifatika yapfuye. Hanyuma bazokwiyereka abera bazoba bariko barabaho muri iki gihe, bazokwiyereka abatoranyijwe b'Imana bo muri iki gihe, bazobonekera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka bafise umubiri uhoraho, ni ukuvuga bazotwiyereka. Nitwababona twebwe tuzoca duhindurwa, gutyo rero tuzoronka umubiri wacu uhoraho na twebwe natwe. Rero murabona ko ibi byose ari byo ku munsi w'iherezo. Inzamba ya nyuma ivuga ku munsi w'iherezo. Ijwi rya Kristo ririko rirazura canke kugira ngo azure abapfiriye muri Kristo ryumvikana ku munsi w'iherezo. Ijwi rya Kristo ariko arahamagara yegeranya abatoranyijwe biwe, naryo nyene ni ku munsi w'iherezo. Ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Muko kuvuga kw'iyi nzamba yo ku munsi w'iherezo, ivyo nivyo bibanza kuba imbere y'uko habizuka ry'abapfiriye muri Kristo, n'imbere yo guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Nuko rero nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa ubwa mbere atabanje kumviriza iyi nzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ngo atabanje kumviriza iri jwi rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bwiza bw'ubwami buriko buravugwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Uyu mumarayika asizwe na mpwemu yera. Kristo yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika n'umwe wiwe, azoba ariko aratuvugisha akoresheje iri jwi rirenga ry'inzamba, kandi azoba ariko araduhishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Turabonye ibanga ry'inzamba ivugira ku munsi w'iherezo, kandi irahamagara ikegeranya abatoranyijwe b'Imana bose, kandi nk'uko buri nzamba yo muri buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga ryo ryabaye ijwi rya Kristo muri buri gihe. Turabona ko iyo nzamba yavuze biciye mu ntumwa yo muri buri gihe, Kristo yaravuze biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Mu gihe kigezweho icyo yarungitse muri iyo ntumwa, no mu kibanza kigezweho icyashyikirijwe muri icyo gihe cya mbere. Ubu naho aravugisha abatoranyijwe biwe ku munsi w'iherezo, akabavugishiriza he? Mu kibanza kigezweho gihwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kinahwanye n'ikiringo kinini cy'ubwami. Ikibanza gihwanye n'umunsi w'iherezo ariho muri Amerika Latine na Karayibe. Kristo yaravuze biciye mu bamarayika ntumwa biwe, mu Burayi biciye muri Pawulo Mutagatifu, mu Bufaransa biciye muri Irene, hanyuma yaravuze biciye muri Marte, biciye muri Kolomba, Luteri, biciye no muri Wesley nawe hariya mu Burayi. Hanyuma naho yaravugiye muri Amerika ya ruguru biciye muri Revera William Marion Branham, we yabaye intumwa y'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Aba ni integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi kuri uyu munsi w'iherezo naho Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera yari kuzovuga biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, akavugira he? Muri Amerika Latine na Karayibe. Icyo nicyo kibanza cyari gisigaye cy'iburengerazuba, ni ukuvuga cyo mu burengero ku mugabane wa Amerika, kugira ngo Imana ihashyikirize amasezerano ahwanye n'umunsi w'iherezo. Kuko kugeza aba amasezerano ahwanye n'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga yayashyikirije mu gice cy'amajyaruguru mu mugabane wa Amerika, ni ukuvuga muri Amerika ya ruguru. Ubu naho kugira ngo Imana ishitse ibintu bihwanye n'umunsi w'iherezo, bikaba binahwanye n'igihe cy'indwi cyangwa munyihanganire bihwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'umunani, kikaba n'ikiringo kinini cy'ubwami. Yesu Kristo muri mpwemu yera cajya muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo atuvugishe akoresheje ijwi ry'inzamba, atumenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo, bikabera hagati mu banyamerika Latine na Karayibe no hagati mu ishengero ry'uburyo abanyamahanga. Gutyo rero bagahamagagwa bakegeranywa abatoranyijwe b'Imana bose. Rero murabona ikibanza icyo iri sezerano ryari kuzoba ririko rirashyikirizwamwo.
iryo ryari ibanga kugeza ubu ryamaze guhishurwa, rishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Iri banga ryahishuriwe muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo hakoreshejwe ubu butumwa ahishure aya mabanga bahamagagwe begeranywa batoranijwe b'Imana bose. Ibanga ry'inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. None bari kuzoba barihe abatoranijwe bari kuzokumviriza iyo nzamba? Bari kuzoba bari hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe turiko turumviriza inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Kandi kugeza ubu ibanga ry'inzamba ivugira ku munsi w'iherezo twaramaze kurihishurirwa iryo banga. Kugeza ubu ntirikiri banga, ahubwo ni uguhishurirwa dufise. Ni uguhishurirwa kw'ijwi rya Yesu Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, ariko araduha ubutumwa bwiwe w'inkuru nziza y'ubwami, kandi hakoresheje ubwo butumwa ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubera kuri uyu munsi wa nyuma. Ibanga ry'inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'inzamba ivugira ku munsi w'iherezo. Imana ibandanya kutuvugisha ikoresheje iyi nzamba ya nyuma, iri jwi rirenga ry'inzamba. Inzamba iriko iravugira kuri uyu munsi w'iherezo, kandi uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu yera abwira amashengero kuri uyu munsi w'iherezo biciye muri iyi nzamba ya nyuma, cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, ariryo jwi ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wayo muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi se vuba twese twohindurwa tukazamugwa tukajyanwa mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze. Mwese mubandanye mugira umunsi cyangwa umuhingamo wuzuyemo imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Reka ndabasigarane na Revera Miguel Bermúdez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu kuri uyu mugoroba ashimira Yesu Kristo. Hanyuma turaza kubana muri Matewala isaha 12 n'igice zo ku mugoroba, kugira ngo aho tube turiko turavugana ku cigwa cyitwa ngo ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo. Ni byiza, Imana ibandanya kubahezagira, Imana ibarinde. Hamwe natwe Revera Miguel Bermúdez Marine, Imana ibahezagire.